Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi na makuru ateye ubwoba tugira dutange ko umuco mu nyuma zuko abanyagihugu bajeje imisi itari mike y'ibiyumviriza amakuru ateye ubwoba ariko arakwiragizwa irya nino ku buhinga ngurukana umenyi butandukanye. Ariko rero twaba tugira dutange umuco kuri ibi vyose bejeje imisi itari mike bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ku kirimba ciwe gerereye Igitega aho nyene ari ku kirimba ciwe yuguruye gishasha gerereye mu cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza. Ubutumwa buteye ubwoba bw'umusirikari wacu gushika ubu rero umwe mu ntwazangabo aherereye nga mu gihugu cacu Burundi ashikirije amajambo akomeye cyane mu nyuma y'ubutumwa bukomeye cyane aheye amenyesha makuru bacu ba Burundi News TV. Turaza rero kubikomozaho kandi tuze kugaruka n'ingingo zikomeye cyane kubijanye n'ibiriko biravugwa kuri Gervendera ko bucu bataziranda kugarika ijyanganje General Prime Niyongabo avye bariko barakorora amosozi igihugu kibanye c'u Rwanda n'umuhari wa M23. Reka rero tubirenda gwekaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kanda gwekaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye abari nga ku mugwa mukuru wa politike abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudadaje Bujumbura nawe mwese muri mu ntara zitandukanye mu makomine agiye atandukanye muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane. Ndababwire ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwo bareka rero subirenda gukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya mu nyuma zuko rero ku munsi wejo isaha 2 z'ijoro ariho nyene habonekaga yuko Gervendera ko cana General Prime Niyongabo bifatiye ku gahanga ibikorwa bitandukanye n'umukuru w'igihugu wewe nyene ubwiwe mu nyuma zuko rero bibonekeje muri cortege na cane yahora nyene igenderera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amaradio atandukanye yaciye yandika yuko gushika ubu rero Gervendera ko buco bataziranda kugarika yoba atembagaje ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we nabo bafashanya mu nyuma zuko amasanamu yabonetse harimo ijyanganje Keri nkuru nziza harimo General Prime Niyongabo harimo n'abandi basirikare bashika batatu b'abakoloneli bakomakomeye ngaha mu gihugu c'undi muze kunyemerera rero vyose tuze kubigarukaho kandi dutanga umuco kuri bihejeje imisi itari mike y'ibivugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma zuko rero ivyo vyose turubuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane mu buryo bw'idoni doreka ayandi makuru akomeye cyane turubuze rero no kugaruka ni mu nyuma zuko rero igihugu kibanye c'u Rwanda umwanya ku mwanya turashobora gutana mu mitwe naco bivanye nuko amakuru akomeye cyane ava mu gisirikare cacu yemeza yuko urugamba ruriko rurategurwa ku mpande zombi bivanye n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Turaza gutanga umuco rero hari mu kiganiro gikomeye cyane twagiranye n'umwe mu basirikare bakomakomeye ubwo yatuyagiye ibiteye ubwoba biriko rero birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba rero ifise inguvu zikomeye cyane ku buryo umwanya ku mwanya irashobora kugwanya umwasi nkuko amasoko yacu avyemeza. Ariko nanone igisirikare c'u Rwanda RDF naco nyene kimenyesha yuko citeguriye umwasi aho yoca aturuka. Vyari rero mu ijambo rikomeye cyane umuvugizi w'igisirikare c'u Rwanda yashikiriza na cane ariko bikaba vyanarabanaga n'ibiriko birabera no muri Republika iharanira intwaro rusangiye ya Kongo abafatanya bikorwa canke abo bafashanya na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo aho nanone bahawe gasopa bivugwa yuko biteguriye ibikorwa vyose vyo bigiye gukorwa na cane na leta
leta ya Kongo ifashanya na leta ya Gitega. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero arateye ubwoba. Ivi byose rero bikaba bishimikiye na cyane ku mwari wa M23 ubwo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari bacu kuja gukura umwari wa M23 ku gataka ka Kongo. Ivyo byose rero habayemwo ukutarabana ryiza na cyane hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi bivanye no gushika ubungubu rero leta ya Kinshasa nyene yagereza leta y'u Rwanda yuko iyo banyene ifashanya no mari wa M23 muri ako karere muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabibutse yuko rero iyo ngingo igihugu kibanye c'u Rwanda cama kihakanira kandi kihakanira kure kikarengwa yuko gushika ubungubu rero umwanya ku mwanya coco nyene ahubwo cagereza leta ya Kongo kuba ifashanya n'umugwi ugwanya leta y'u Rwanda wavuye mu gihugu c'u Rwanda usize ukoze genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Mu misi yaheze ubwo hari kwigenekerezo rya 23 isaha 4 z'ijoro niho imbonera kure n'abasirikare bacu barungikwaga bajawutse uruzi baja muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu basirikare rero gushika ubu rero atarashimye kwigira yivuga amazina yo kumva z'umutekano wiye agashikiriza yuko rero baciye baja mu minwe y'abasirikare bakomeye cyane canke y'abagwanyi bakomakomeye ba FDLR bagwanya igihugu c'u Rwanda. Iyo rero akaba ari operation yari yateguwe na nyene icubahiro General Neva bivanye n'amakuru akomeye cyane yeje kurushikira mu bijanye no kurondera ibiriko rero vyabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone ntibisiguritse biragaragaramwo ububeshi buteye ubwoba. Ari nayo mvo nyene abamenyesha makuru ba Burundi News TV bageze amatoza kuvyerekeranye n'ivyo vyose mwumvirije amakuru rero mu mwaragiye munyegezwa n'ibindi bitandukanye ngaha kuri Burundi News TV turabigaruka ko kandi tukabitosora tukabibashitsa ko makuru akomeye cyane abejeje kudushikira isaha kuyende. Mu nyuma z'uko rero reka twiganukire ku mugambo ukomeye cyane wa General Prime Niyongabo. Umugambo ukomeye cyane mu nyuma z'uko aheze imisi itari mikeyi bivugwa yuko General Prime Niyongabo ku wa gatandatu w'indwi iheze yafata abasirikari bashika 28 akabakura na cyane mu Cibitoke mu ikampu bari bapfungiwemwo akabajana ahantu batazu hahejeje kumenyekana yuko rero batatu muri abo basirikari batowe ibiziga mu ruzi rusize nkuko amasoko yacu avyemeza. Umwe mu bavyeyi rero ariko arakorora amosozi kubw'umuhungu wiwe nyene yarari mu gisoda ubwo yari yinjiye mu gisirikari c'u Burundi mu mwaka wa 2018 akaba rero ataramazemo igihe kinini cyane na cyane ko bica biboneka yuko yarakiri mutoyi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira rero abavyeyi nga mu gihugu c'u Burundi bariko barakorora amosozi na kamaramaza gusa ntibisiguritse ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko rero birakogwa n'igisoda kirongoye na General Prime Niyongabo birateye ubwoba. General Prime Niyongabo yatanga ikizere yuko nyene yoba nyene umutegetsi akomeye cyane nkuko yama yibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ariko nanone abanyagihugu batangoye gusigura yuko General Prime Niyongabo ataco yoshikiriza ku banyagihugu bivanye n'ingingo zikomakomeye kandi ingingo zidasiguritse, ingingo ziriko zirafatwa mu mpisho harimwo igipfungu cishi cyane ubwoba n'igishika ku banyagihugu batomora yuko General Prime Niyongabo ataco yoshikiriza ku banyagihugu atari ukubankiriza. Amakuru akomeye cyane rero duhejeje kuronka arateye ubwoba muze kunyemera vyose dutange umuco kuri ibi vyose biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yacu ni mu buryo bw'idonido reka tugaruke yose tuyabashitsa ko uko yo kabaye. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane yo kuvugana n'umwe mu bahanuzi biwe kuri rigenekerezo isaha 2 z'igitondo ubwo nyene bavuganaga ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari ku kirimba ciwe gishasha gereriye mu Cankuzo aho yagiye kugirira amasengesho yo gushimira Imana ivyo yamukoreye mu mwaka wa 2023 wewe n'abaryango biwe n'abanyagihugu muri rusange. Abanyagihugu rero bakagireza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yarafashe iyo ngingo ikomeye cyane akanga kuja gufata mu mugongo abagize ko n'ivyago bikomeye cyane bakagirwa ko igitero gikomeye cyane cyagirijwe ibisata bitandukanye yoba umugwi wa Red Tabara canke leta y'u Burundi canke leta y'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo vyose rero vyarakwiragiye nga mu gihugu c'u Burundi nkuko twabashikirije
twabategurije tubabwira yuko rero harimo igipfungu cinshi cyane ariko tubabwira yuko hari ibiganiro turiko turategura kugira ngo tubashitse ko idonido kuri ivyo vyose biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru rero akomeye cyane duhejeje kuronka aka kanya yemeza yuko abantu zibanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje kumubwira yuko hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Ayandi makuru akomeye cyane rero mu nyuma z'uko abanyagihugu gushika ubu rero barambiwe ububeshi buba buriko burakwiragizwa bakamenyeshwa yuko rero umwanya ku mwanya ngo ikudeta itangajwe, ikindi gihe ngo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe isomo, ikindi gihe n'ibindi bitandukanye akumvikana yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba umuremyi. Ariko amakuru yo kwizegwa dufise aka kanya arateye ubwo muze kunyemerera. Biravugwa yuko rero abagumyabanga bateguye agakino ko kugira ngo ibi vyose bitegurwe. Ni mu nyuma z'uko rero iyo operation yapangwa n'abagumyabanga kugira ngo barabe neza ibijanye no boba nanone bemera yuko bogumuka mu nyuma z'uko baba bariko burumviriza amakuru. Ariko ndabibutse yuko General Prime Niyongabo wewe nyene aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi niwe nyene yagatanguje mu nyuma z'uko yari yegerana ibiganiro n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bijanye no guhenda abanyagihugu, ariko General Prime Niyongabo we nyene agaca abasoriye nkuko vyaboneka yuko nyene ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kuva nga mu gihugu c'u Burundi yerekeza mu bihugu bitandukanye vy'Abarabo. Hanga mu gihugu c'u Burundi haciye hibonekeza indureka ya kudeta. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko umuhanuzi wiwe yamubwira ko yuko adashobora kandi adakwiye kururukira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ubwo nanone yategerezwa kururukira mu kibuga c'indege ca Tanzania. Ivyo vyose rero bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yoba yarafise umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko rero vyaciye vyanga nkuko Imana umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agendera ko nyene yaciye imwereka inzira imushira mu biganza vyayo. Amakuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi arateye ubwoba. Abagumyabanga rero Roger Vendira ko buce batazira ndakugarika uwo batazira impene nkuko vyashikirizwa n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi aho yataziraga abategetsi bakomakomeye yo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho yavugaga yuko ari vuvuzera nayo akavuga yuko umushikiranganje wa mbere Roger Vendira ko buce batazira ndakugarika ari impene. Ivyo vyose rero ndabibutse yuko vyaciye bitera uragarara nkuko vyavugiwe na cane mu ibohero rikuru rya Gitega, ubwo habaga hariko haracibwa urubanza rukomeye cyane rw'uyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero umwansi afise wa mbere ni General Prime Niyongabo, General Gervais ko boce batazira ndakugarika bobo n'akarwi bafashanya mu mugambi ukomeye cyane wo gukurako ubutegetsi. Ibi vyose rero vyatanguye ku igenekerezo rya kabiri na cane umwaka w'ibihumbi 2022. Hari nanone umasaha atari make y'ibivugwa yuko rero hari hapanzwe umugambi wuko abagumyabanga bazobandanya bahenda abanyagihugu mu bikorwa bitandukanye vyo kuvuga yuko ubutegetsi bwo nyene butariko buragira ico bushikiriza ukwiye gukurwa ko. Ari naho nyene hatanguye kumvikana amajambo akomeye cyane ajanye n'intwaro y'agahotoro, ariyo ntwaro nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko ibi bihanganye vyaciye vyigumukira na cane bija mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ari navyo nyene gushika ubu ngubu biriko biratera ubwoba n'igishika umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho mu minsi yaheze bari bamupfungiye na cane kuba ataco arekuriwe kuba yoshikiriza ku banyagihugu. Bikaba mu nyuma z'uko rero umwanya ku mwanya hariko harakwiragizwa amakuru akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba aremvye. Ivyo vyose rero abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bakemeza yuko biriko birategurwa na cane n'intwaro ya CNDD-FDD. Gushika ubu rero hari inama ikomeye cyane yabereye muri Permanence Nationale, aho bivugwa yuko yaririmo iryanganje General Prime Niyongabo, Colonel Senateur Reverien yarundi kuri umunyabanga mukuru w'umugambwe uri kutegetsi wa CNDD-FDD wewe na General Gervais Vendira ko buce batazera ndakugarika. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kurushikira vyari ku murongo w'ivyigwa kwa rukungene ugwagarika ibijanye n'ibiriko
birakorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho igihanganye General Prime Niyongabo coco nyene caciye gishikiriza rya jambo yahora ashikiriza avuga yuko abasirikare bagumutse bakanka kugwanya umwari wa M23 bose boba ari abatutsi, na cane cane yuko abo basirikare mu gihe bari bakiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari bashikirije yuko gushika ubu ngubu rero bobo banse kugwana bivanye nuko ari intambara badatahura. General Prime Niyongabo aja kunyuruza abo basirikare bashika 28 yashikiriza yuko ari abatutsi banse kugwanya bagenzi babo. Ndabibutse yuko rero iryo jambo twahora turisubiramwo kugira ngo General Prime Niyongabo akosore na cane cane atange umuco ave mu gacereri abwire abanyagihugu n'igisirikare muri rusange ibijanye n'ibivyo biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi, ibijanye no kugarukana amoko mu gihe twari tumbejeje iminsi itari mike yitumeze neza. Ndabibutse yuko umuvyeyi wacu yari cubare General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyine nubwo biruko ariko adashima na none kuvuga ibijanye n'amoko, aho buri murundi wese ahabwa agaciro kandi agahabwa iteka bivanye n'amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira. Muze kunyemera rero dutangurire kandi tubandanirize kuri rya jambo rikomeye cyane umusirikare wacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi yashikirije. Yatanguye rero agira ati je n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi dukunda kandi turi benshi, turakwipfurije ibihe vyiza no gutangura umwaka wa 2024. Turabipfurije rero ibihe vyiza na cane cane muri ibihe bitoroshe, ariko umugambo ukomeye cyane wo kubakura ko na cane cane wo gutembagaza ubutegetsi. Ariko ndagira ndabamenyeshe kandi ndagabishe abanyagihugu ndabasabe bamere magabo kuko ibigiye kuba birateye ubwo bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko arafatwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye boba abo mu karere k'ibiyaga binini canke abirya no ku migane y'amakungu ya kure, aho leta yacu iriko iragerezwa ibikorwa bitandukanye na cane cane vyo gufashanya gutanga intererano n'imigwi y'iterabwoba kandi yekwaje ibigwanisho ikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo musirikare rero akabandanya ko jewe nahora nanone ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu batayo 8 aho nyene nari narungitswe kugira ngo duhangane n'umuhari wa M23, ariko nanone gutahuka kuganuka nshika nga mu gihugu c'u Burundi ndumwe muri ba basirikare bashika batari bakeyi baganutse bashika nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero gushika ubu ngubu sintangaje ikampunoba mfungiwemwo bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa yuko umwanya ku mwanya nizera neza ko ndashobora kugererwa nabi na General Prime Niyongabo. Ikamunyubaza uko rero ashikiriza yuko General Prime Niyongabo afise umugambi ukomeye cyane wo guha isumu nk'iyahawe Perezida Petero Nkurunziza ubwo nyene yacikana ku igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka wa 2023, ariko bigatangazwa ku igenekerezo ry'umunani Ruheshi umwaka wa 2023. Yashimangiye kandi yemeza yuko amakuru mumenyesha makuru Bob Rugurika yashikiriza kubijanye n'ivyakozwe ku rupfu rero rw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yose ari ukuri. Uyo musirikare rero yabandanije atanga umuco kuvyerekeranye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, akamenyesha yuko abashaka gukura ko General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu nabo bonyene ari abasuma kurusha uyo mukuru w'igihugu umuvyeyi wacu. Umukuru w'igihugu asabwa rero kuba yotunganya kandi akabandanya amabanga yiwe mu nyuma z'uko ategerezwa gutunganiriza abene igihugu, ariko nanone bitabaye ivyo agatanga imihoho umugambwe utari CNDD-FDD ugaca nanone ufata ingingo ikomeye cyane yo kurongora ngo kuko biboneka yuko muri CNDD-FDD uzobandanya arongora igihugu c'u Burundi nkuko vyashikirizwaga n'umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza ubwo yashikirizaga yuko umugambwe CNDD-FDD uzorongora imyaka ishika amajana. Iyo musirikare rero yabandanije avuga yuko mu gihe atagikozwe mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hazaba hibonekeza ubwicanyi buteye ubwoba akabi katigera kaboneka nga mu gihugu c'u Burundi kuva u Burundi bwotangura. Yashikirije yuko rero ibiriko birakogwa kandi biriko amategeko ariko arahabwa imbonera kure urugwaruka gushika ubu ngubu rero rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari ibintu biteye ubwoba mu nama yabera mu ngoro y'umugambwe wa CNDD-FDD ku igenekerezo rya 22 saa z'ijoro n'iminota 30 aho nyene havugwaga ukungene imbonera kure zigiye kuja zikizura mu ijoro, aho nanone hazoba hariko harakogwa ibikorwa bitandukanye. Abanyagihugu rero barafise ubwoba n'igishika vyose
bivanye nuko imbonerakure ziriko ziragandagura abatari bakeye umwanya ku mwanya rero hagatogwa ibiziga bamwe bagakubitwa amahiri abandi nyene bakaburwa irengero. Iyo musirikare rero yabandanije akengurukira abarundi muri rusange avuga yuko abakengurukiye cyane bivanye n'uburyo bariko baritwara mu guhanahana amakuru n'ivyiyumviro no kwanka itegeko rikomeye cyane rijanye n'ihomya bwoko ririko rirakwegwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Akakengurukira rero abatari bakeyi abasirikari bashimye kwanka kugira ico batangaza ku bijanye n'ivyakorewe muri Permanence Nationale ubwo haberaga inama ku gerekezo rya 22, ariko nanone akabasaba igisirikare c'u Burundi gutanga umuco ku bana b'u Burundi 28 banyurujwe na General Prime Niyongabo bagezwa yuko ari abatutsi banse kugwanya bene wabo bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muze kunyemera rero byose birafise aho bihuriye nibi vyose biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabwiye umugambo ukomeye cyane uvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi utangwa na cyane n'abasirikari wemeza yuko umwanya ku mwanya turashobora kwinjira mu ntambara idasiguritse. Ni nyuma z'uko rero iyo ntambara irashobora kuduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda, aho vyaboneka yuko ubwo mukuru w'igihugu cacu Burundi umuvyeyi wacu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko igihugu c'u Rwanda kiriko kiriyobeka na cyane kigatega ihwa kugira ngo umurundi abanyozemwo akarenge. Ivyo vyose rero abasesanguzi bakorera irya nino nga mu gihugu c'u Burundi abihweza ivya politiki y'akarere k'ibiyaga binini bamenyesha yuko rero umwanya ku mwanya nkuko nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yatanguje urugendo rukomeye cyane n'ingendo yo kugarukana ibijanye n'ibiganiro hagati y'igihugu